Bakunzi b'urubuga BF nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze mu kiganiro cacu ca rino joro igenekerezo rya ndwi ukwezi no kwa kane umwaka ni 2025. Ndagarutse neza na neza ku mirongo y'urugamba aho mubona yuko mu bice bigiye bitandukanye ibintu bitoroshe na bukebuke nko mu misozi ya Uvira ubu ibintu nivyoroshe na bukebuke. M23 yitaye mu kagozi novuga yuko idashoboye kwikuramo ndetse bayikorera ibintu bidasanzwe cyane. Aya namwe makuru tuje kugira ngo dusangire kwa uno mugoroba. Tuvuye ngaho turaja gusimbira neza na neza muri Bushaku muri rijoro M23 yirukanywe na Wazalendo bikomeye cyane. Mbere turiko turumva n'amakuru dufise yuko ibarabara Route Nationale nimero 2 over territoire ya Karehe uja muri Goma yamaze gufungwa. Aya namwe mu makuru umusesanguza aza kudufasha kugira ngo abashe kuduha umuco wavyo, ariko ndagusabe wewe uduze imitima muri commentaire kugira ngo utwereke yuko tudatamba twirorero teke ko turi kumwe na cyane bwana musesanguzi. Ndakora mu kije cyane kwifuriza ijoro ryiza bwana musesanguzi. Amahoro cyane bwana journaliste, reka nanje ndakuramutse. Asante sana. Ndakwifuriza nanje ijoro ryiza. Alhamdulillah. Abantu badukurikiranye namwe ndabaramukije, ndabipfuriza kororanirwa. Imana ikomeze kwitaho ivyanyu nkuko yamibikora. Reka rero ntidutevye abantu bwana journaliste, ubwa mbere tubasaba ikigongo badukurikirana kuko turafise ikibazo c'ama connection cyane gose atugora. Turashobora gukora ikiganiro tukakirangiza mu kwira kije ku rubuga bigafata amasaha n'amasaha, bigatuma dukora ibiganiro bike ku munsi. Nk'iyi ni inkuru twaye gukora mu gatondo yo muri mu misozi ya Uvira, mugabo kubera ama connection byatugoye, ariko ni mutwihanganire kuko iyo tuba tubatanga inkuru yo mu bucagucagu twayitanga mu ijoro natwe ntabwo bitunezera. Cyane uti rero mu gisagara ca Uvira nako mu misozi yahanamiye igisagara ca Uvira byifashe gute? Bwana journaliste n'abadukurikiranye, ejo twaraberetse ingene hariko harahanwa amabombe abari hejuru mu misozi ya Uvira. Abo bari aba coalition ya M23 n'abatwigwaneho hamwe na Red Tabara bakubita amabombe berekeza ahantu hari igisirikare c'abarundi, nabo bari bafise ibifaro birungika kabisa amabombe hejuru. Twarerekanye iyo nkuru twarayivuze neza mu buryo bwiramvuye. Uyu munsi rero bwana journaliste, abarundi baduze, no kuvuga je mu ijoro baraye hejuru mu misozi aho basangiyo bari neza cyane. Bari bagiye muri operation babasanziyo bari baca bajyamira ico bita amajanja, kuryamira katsi, bajyamira katsi. Aba coalition rero ya M23 hamwe na twigwaneho na Red Tabara barababona, mugabo bo bibaza ngo ntibababonye, kumbe kara gatego bateze. Niko rero guca bashaka kugira gute kububira mu bucagucagu. Amasaha dufise nuko iyo operation iyi coalition twigwaneho yashatse kuyikora saa 10:30 y'ubucagucagu. Magingo bakimanuka ngo babegereze ahantu bari, bagiye gukebuka hejuru yabo basanga aba Wazalendo na FARDC nabo bamaze kubazunguruka, babaciye inyuma. Bwana journaliste, novuga ngo bakubitanye inkungugu iratuma kabisa, kuko urumva uwo muri twigwaneho na Red Tabara bari kumwe na M23 bakubitwa imbere n'inyuma, haruguru no hepfo, barabura isaganirizo. Nukuvuga nibo nyene ubwabo bitaye mu gatego, kuko urumva abarundi babakinya agasysteme bo barabiyereka, kumbe abawaza na FARDC bagiye kuzunguruka, babaye nk'imbeba bategesha ibigori. Voilà, igacija bikanga. Oyapani imbeba ni bategesha ibigori, indagara. Voilà, nuko byagenze. Rero basagati barakubitwa amasasu mu bitugu, abandi bakabamena mu mitwe. Bwana journaliste,
hapfuye umu M23 hapfuye mutwigwaneho hapfuye umuredi tabara hajya mujya misozi ya Minembwe ni migwano yabaye umwanya munini cyane gose ku buryo hageze saa 9 bagiterana amabombe kuko imigwano yo gukora nako yabaye akanya gato hama haca haza renfort ije kuranforsa coalition yatwigwaneho M23 hamwe na retabara iyo rero ko abo baje kuranforsa nibo baciye basigara baterana amabombe hamwe n'aba ba FDNB bona journaliste urumva yuko umurundi nkoresha ya mvugo yababa M23 umurundi yasisiye umurundi yahomagaye yisizugwaga yabangamiye cyane M23 muri no misi nibaza yuko kabisa mu gitabo aba M23 bandikamwe abakunzi n'abansi baramaze kuronka ahantu bazoshira barundi mu kiganiro twatanze ejo baravuze yuko arabagesera abagesera bamenja abicanyi babi ngo kandi n'ibintu bakoze ntibashima ko bitangazwa biba mu ibanga kabizwe n'ingoma mu gihe abandi bo baca bashaka yuko bafata amafoto babishira ku mbuga bagabisangiza makungu yuko bakoze ibikora inka operation sasa bona journaliste ayandi makuru dufise na mu Minembwe na mu Minembwe mugabo twashobora kwatohoza neza nayo twobwira abantu reka twisubirire muri territoire ya Karehe territoire ya Karehe mu kanya gaheze kwa dukoze ikiganiro twerekana ingene muri muri za Kafufura na za Rumbishi habaye imigwano kuva mu gatondo aho mu M23 yasunitswe ubu rero inkuru dufise bona journaliste nibaza ko sikosa uraza kubacishirizamo rya audio y'ujya muntu ujya mu point focale wacu ari hajya hakujya duhaye muze mwiriwe mukomere cyane twebwe no byakaze leta ya Kongo yakarisha ubu ngubu hano mu Kizi turi iyi leta nshasha yari yahageze guca nta musirikare n'umugiye bagiye abazarendo baba bahigi nibo barimo no mu birere byose byacu yisaha nibo bari mu birere tuyimo amasasu gari kuvuga amabombe garacyavuga mu amasaha ubu ntabwo tuzi ngo bireturira bagute ariko turaho ngaho dutegereje niba turi buramuke niba se mu gitondo barabyuka bagwana niba hari ramforira za kubahiga ndo tubizi gusa nabo nuko baje biteguye kandi bakarishe rero irya bintu bambwiraga ngo ntabwo ngo sintu returi ishobora kuzabaho ishobora kuba ari iki gihe basi no kudusengera tw'abakongomani turi abantu habi ubundi rero iyi ntambara ya hariya isa n'ifite umuvuduko uri hejuru ntiwamenye uko n'ibyahara bimeze gusa wazalendo bafitiye inyota mu kugaruza igihugu cyabo ukuvuga mfite petit frere w'umuzalendo ariko we igihe M23 yabashwiragizaga we yahungiye Minova none ndikubwira se shaho sanga bashobuja bo ntago baracyari yo za kadasomwa abitwa babahege ariko umwe ati yohereje umugore we kujya kureba agenzura izo nzira neza nimba yagenda akagirayo amahoro agasanga abazerendo kuko abazerendo benshi ari abazerendo bari mu gisivile batazwi ejo dimanche umugore we niho yagarutse amubwira ati rero aho bushako izo nzira ntago wazicamo ntago wagera ibijya kuko hari aba M23 ni benshi cyane aho zabusha kuzarimera kuko petit frere muri za famille bari kumbwira bati bari kudusoresha biteye ubwoba ubwo reje ku cyumweru niho yaje ariko nanjye birantangaye kumva ko bahabakuye ku buryo n'uwabimbwiraga ati n'ubu tuvugana ubu ndimo ndabikubwira ka gasozi k'iwanyu bamaze gukataho amabombe 7 muri aya masaha saa moya z'iri joro bahiriwe banaraharaye ubwo bakambwira bati situzi nimba abanyabwo ba M23 bagendeye ko cyangwa se bazagaruka ariko nkabona nta mahirwe ndimo ndakubwira ibintu mfitiye ubuhamya kuko muri za famiye
badukurikiranye nuko bisa nkaho aba wazarendo bamaze gufata systeme z'abarundi bamenye imigwano bamenye ingene bambara intama bari bihutiye gushaka gufata ikibuga c'indege ca Kavumu mugabo bababwira ni stop suko twofata Kavumu bisaba ko twerimina ubucafu buri hakujya Kavumu mu micungararo yaho mu micungararo kugira Kavumu tuyifate iri propre atamyanda ihari nivyo rero bona journaliste bahejeje gukora aba wazarendo amakuru dufise aravuga yuko ahantu bita Bushaku kano karere ka Bushaku ni muri tetwera Karehe za Bushaku za Remera za Bucoca kuri depo za Chizi aba wazarendo bahejeje gukora umuti iyi saa moya na nusu y'ijoro umwe 23 ahejeje kuzinga ibirago muri buno buce sasa bona journaliste abantu badukurikiranye urashobora kuba batazi neza kajya karere ubundi udafise za Bushaku udafise za Remera za ku madepo na za Chizi nivyo ntushobora kuririmba yuko ufise ikibuga c'indege ca Kavumu nibikunda aya niyo ma point stratégique donc ukoresha mu guproteja iki gisagara ca Kavumu kuvuga Karehe utayifise nako ikibuga c'indege yes iyi Karehe utayifise n'ikibuga c'indege bisa nkaho kiba kiriko kiraguca mu myanya y'intoki aha ikindi twomenyesha abadukurikirana bwana journaliste nuko burya iyi Karehe iri muri Sud Kivu irevre mugabo ihana urubibe novuga ifatanye na za Masisi no kuvuga uvuye Karehe uca winjira muri za Masisi vers za Minova urumva ko ni hafi igisagara ca Bukavu ni hafi kandi igisagara cha Goma sasa iyo operation bora journaliste abawazarendo bakoze muri nojoro nkuko abantu bavyumvise muri rya audio babahaye urumva yuko abene gihugu baho bararyohewe mugabo ntibazi yuko abawazarendo baza gutena kuri retour ya M23 iza gukora kuko ngo baje bari determine bafise ibigwanisho bikwiye ngo bari bien armé no musi ntibaherana uno kabisa ariko rero ngo ntibazi nimba roturu ingene za kubimeze ko abawaza baza kuvumiriye reka rero turindire tugumize amakamera yacu muri kajya karere n'abakunzi bacu batwihanganire nitwaza kuronka inkuru y'imvaho isumba yitubahaye ni hano nyine tuzaza kubashikira. Asante sana bwana Musanguzi yatubwiye ibyabereye muri Bushaku aratubwira n'ibyabereye mu misozi ya Uvira murumva yuko ingabo z'u Burundi na wazarendo zikomeza gukora ibikorwa novuga ko bidasanzwe mugakana amaro umutekano mu gihugu ca Kongo. Reka rero nshimire bwana Musanguzi wacu we atakatagira kugira ngo atuzanire inkuru zitosoye neza kabisa, inkuru zizira kanenge, inkuru novuga zitagira ivumbi, inkuru zitagira ivumbi. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane bwana journalist, nanjye ndagushimiye. Asante sana. Reka tunashimiye n'abadukurikirana. Of course. Tubashimiye kuko n'abantu beze n'abantu bacu tunabasabire ko Imana yokomeza kubana nabo. Ego cyane. Ikomeze kubarinda kubagirira neza. Asante sana Musanguzi. Ndio nkeye no kugira ngo ndabifura ijoro ryiza bagiye kuryama. Abatashe barusha bavuye mu buza amasageze kure, nizere yuko tukaronka andi makuru ntaho tugiye nitugiye kure turakora tuyabasangize. Bye bye.